Igikorwa ca mbere kijanye no kwegeranya uburyo igihugu gikoresha. Iki kigabane kigizwe n'amafaranga igihugu cegeranya mu mikoro gisanganywe hamwe n'ayava mu basanzwe basahiriza Burundi mu migambi y'iterambere. Ku bijanye n'amafaranga leta yegeranije bivuye hagati mu gihugu, ku mafaranga angana n'imiliyaridi 588 arenga gato y'amafaranga y'amarundi yari yitezwe kwegeranwa mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022, igihugu cegeranije biciye mu kigobe amafaranga angana imiliyaridi 642 n'imiliyoni 340 y'amarundi. Nukuvuga ko tugeze ku bice 109 vyayari yitezwe kwegeranywa. Kubijanye n'amafaranga igihugu cegeranije biciye mu basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, igihugu cacu biciye mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta bwarashize umukono ku masezerano yo gufashanya ni banki y'iterambere rya Afrika y'amafaranga agera ku miliyoni 20 ayo twita ama-unité de compte. Hanyuma harashigwa ko umukono n'umuryango w'ibihugu vya Buraya umukono w'amasezerano y'amafaranga angana n'imiliyoni 17,670 z'amafaranga y'abanyaburaya. Hanyuma harashigwa ko kandi n'umukono ku masezerano yaho Burundi amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amafaranga y'abanyamerika. Vyongeye harabaye n'amasezerano hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI yo guha Burundi ingurane ku nyungu itavuna y'amafaranga angana na miliyoni 76 n'ibihumbi 200 z'amafaranga y'abanyamerika. Burundi bwongera kandi buhabwa n'ico kigega nkuko n'ibindi bihugu vyari vyagiriwe ayo mahigwe. Burundi nabwo buraronka amafaranga angana na miliyoni 211 n'ibihumbi 500 z'amafaranga y'abanyamerika. Muri kino gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022, ku mafaranga yarategekanijwe gukoreshwa ni imiliyaridi 1,266 miliyoni 298 ibihumbi 34 n'amafaranga 351 y'amarundi. Hakaba hakoreshejwe ayagera ku miliyaridi 493 miliyoni 116 ibihumbi 304 n'amafaranga 172 y'amarundi. Ukaba ari ukuvuga ko ari ibice 38 hafi 39 kwijana. Twomenyesha ko ibi bitigiri vy'amafaranga amaze gukoreshwa bitaharuwemwo ingabire hamwe n'izindi ngurane. Ayakoreshejwe ku mishahara y'abakozi ba leta agera ku bice hafi 49 kwijana, akaba ari ku mafaranga angana n'imiliyaridi 499 miliyoni 552 ibihumbi 97 n'amafaranga 860 y'amarundi. Hakaba hakoreshejwe imiliyaridi 242 miliyoni 704 ibihumbi 167 n'amafaranga 610 y'amarundi. Tukaba twoca tugiraho tumenyesha yuko abakozi ba leta bagiye barahembwa ku gihe. Amafaranga yakoreshejwe mu bindi vyankenerwa vya leta agera ku bice 48 kwijana. Hanyuma ayakoreshejwe nayo n'ibisata vya leta bitandukanye akaba agera ku bice 44 kwijana. Amafaranga yakoreshejwe mu migambi y'iterambere gushika ku mpera z'igice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2021 ushire w'ibihumbi 2022 angana n'ibice 12 kwijana. Ibitigiri rero vy'uko amafaranga yagiye mu migambi y'iterambere akiri make nuko kugira ngo amasoko atangwe hari ibikorwa bitegerezwa gukorwa ugasanga birafata umwanya.